harya ntuzobona umuntu atonze amafaranga uca uvuga ngo nayo yaronkeye rimwe oya amafaranga umuntu arayaronka akaza araziganya si ngombwa utware kuziganya mw'ishirahamwe canke ahandi hantu ushaka gushira kuri konti wawe canke ukayabika hari n'ababika mu nkono gasandugu nk'ivyo dutangure korora akantu gatoyi urukwavu ruvyara impene ivyara ingurube ivyara inka nayo ivyare amaparasera ugure nimwe n'imiduga uguremo n'ibindi bintu erega ni hamwe twese kubera dukenye turi benshi duca twanka kuvuga ukuri by'ukuri urashobora kububuza umutahe uwo gupima baza ko ari benshi boyatunga basi dufata akarorero mugwaruka muteramana harya babatoye bakabahereza imiliyoni 100 canke 30 canke 10 ugaca usanga bakababwira ati tuzoza turabaraba ntaho tuzoyishuza muga tugomba ko mutera imbere none uribaza mu bantu 10 bahawe amahera angana ubaza ko inyuma y'umwaka usanga imeze gute harya ndakubwiza ukuri ayo urazi ko ukenera agakingirizo ubukene n'agakingirizo apana kamwe wewe tuvuze agakingirizo ca wumva Pridas nibaze ko n'abandi ariko bashobora kuba bagira no kuvuga ari ikintu umuntu yikingamwo akiyorosha ugasanga yaritonda kubera akenye mu kuramutsa umuntu n'amaboko abiri niyenda gusumvya amahera ujya ahora kuramutsa n'amaboko abiri aragusumvya amahera uzorana avuye mu kagakingirizo harya abantu benshi uzobona bitonda bagira uku no kubera nyene baba bakenye bitonda ku bantu babatwara babasumbye amafaranga kubera yuko bavuga bati rero uyu muntu reka ko aza yaradusumbije amafaranga twitonde naye ahandi hari umuntu woha ubunyene amahera amafaranga ibihumbi 100 agaca kubwira yuko yovuna umuntu akamuvuza canke akamuriha ibihumbi 100 gusa ibihumbi 100 gusa turabaramukije mwese muriko muradukurikirana uyu munsi dufise umutumire ni wa wundi nyene ushimira Imana Focus ntama pastor abaramukije mwiriwe hama duheruka kuyaga mu minsi ishize kandi vraiment twayaze neza twayaze ikiganiro caryohiye benshi mbere ni benshi bagumye baza barabaza utubazo ati umuntu kumva umenga hari byinshi twomubaza naje hari utubazo twishi nagumye ingaruka ko niyumvira nagomba no munsi ndabasabe ko mwumva kanya atubabaza ego murakoze kongera kudutumira ego natwe turabahaye umwanya karibu ego hama tutarandiriye ndibuka yuko twariko turaganira ku kibazo cerekeranye n'amafaranga kandi waradusiguriye neza waradusigurira benshi vraiment byarabanyuze birabaryohera kuko mwaduhaye inyishu zitomoye ariko mugabo nubwo banyuze hari utundi tujambo hari utundi tubazo na jewe ubwanje nagiye twagiye turanzamo nagomba uno munsi mumfashe munsobanurire akabazo ka mbere nako kavuga gati mbega kuronka amafaranga niko kuyatunga ego murakoze kutubaza ico kibazo mutubajije yuko ati mbe kuronka amafaranga niko kuyatunga nico murakoze cyane kuronka amafaranga ubona kubwire neza ikintu ca mbere womenya ego harya ikintu coroshe ego kibaho kuronka amafaranga ego mugabo ikintu kigoye no kuyagumana ukayazigama ukayatunga kuko murashobora ukaronka amafaranga mukora nk'ahantu hamwe muri abantu babiri batatu bakabahemba amahera angana mugabo bikagorana yuko
wewe ushobora kugumana ya mafaranga kuko narabusubiyemo ndakubwira umuntu aza kuja kurondera amafaranga afise umugambi w'icazo yakoze rero baba bafise intumbero bakavuga ati jewe amafaranga ndayarose automatikema je nca ndayafungura nkayagibi n'uwundi aca avuga ati je ngomba ndayabike rero kuronka amafaranga no kuyagumana bivana nuko umuntu aba afise intumbero yiwe y'ukuntu arondera amafaranga kuko numvuga gutega bashe ko nk'ubu urashobora kuba wewe ufise intumbero y'uko uvuga uti jaya amafaranga ko ndayarose reka nce mbandanya ndayabike nzoyagura ikinga uwundi nawe akavuga ati aya mafaranga rero ko jewe ndayaronse ninagiye guca amafaranga numva inyota reka nce ninywera utuyoga uwundi akaba afise ikindi kibazo avuga ati amafaranga ko ndayarose reka ndayaguriyemo impuzu umwana uwundi muntu akaba avuga ati je mfise ibibazo ibi kubera yuko amafaranga tuyaronka tudafise ibibazo bimwe rero si ngombwa rero ngo duce tuyagumana co kimwe kuko twari kuyagumana co kimwe yaba abantu dufise ibibazo bimwe kuko benshi hari umuntu aba agomba kwinezererwa uwundi akavuga ati jya amafaranga naho ndiko ndayaronka ntarakwira narabisubiyemo kubivuga kubera uba waramaze kwiga ico ugomba ko uhawura kuramwo amafaranga urashobora kuvuga uti kino kintu naho mahenda gikora kirashobora kuva ku isoko umwanya n'umwanya reka mbika amafaranga kumbure nzoyakoze ikindi kintu mw'ico gihe rero mu bantu 4 canke 5 wahembye amafaranga urashobora gusanga umwe akiyafise kuko umugambi wiwe yakoza ntuba urashikirwa kuko harya ntuzobona umuntu atonze amafaranga uco uvuga ngo nayo yaronkeye rimwe oya amafaranga umuntu arayaronka akaza araziganya si ngombwa utware kuziganya mw'ishirahamwe canke ahandi hantu ushaka gushira kuri konti wawe canke ukayabika hari n'ababika mu nkono gasanduku nk'ivyo hama tukiraho nyene mbega n'abantu bose bashobora kuronka amafaranga hama bakayatunga abantu bose bashobora kuronka amafaranga bakongera bakayatunga n'abantu bose bashobora kuronka amafaranga bakashobora no kuyatunga oya si abantu bose kuko hajya gutunga amafaranga biragoye gute naho ukuvuga urashobora kuronka amafaranga arankaye ibisigi nk'umupapa yegeranije ifaranga iryo faranga akayegeranya rikagwira akabona yuko ashaje akavuga ati bano bana banje ngo ndabagaburire aya mafaranga narondeye hanyuma umva yarayatunze nk'umuri yaridi afise nk'abana 10 aho naho ntizi ibiharuro ku rwego runini umuntu umwe ngirana miliyoni 100 rero mw'ico gihe ahejeje kubahereza izo miliyoni 100 umwe hariho baba bafise ibibazo bitandukanye hari uba afise ikibazo co kuryoherwa kunywa inzoga kwirira akanyama kuzunguruka no kunezerwa mu birori hari ahantu ugwaruka rw'iki gihe rukunda inkumi na cane wakahereza mu bakumukobwa ayo mafaranga za miliyoni 100 ukazubona ziranaheze atanica zikojeje bivanye wewe ubona abantu tumubona tuba tubona umengo ntaco yazimajije muga nyene wewe objective yarabaye ate umva yarashitse kuco yifuza rero abantu tugaca tubona guti naka mahera ntaco yamumariye mugabo wewe ico yarashatse kiba carabaye ariko yari yarayahawe yarayahawe hari n'ubundi rero bamuhaye za miliyoni 100 ubwo nyene nyuma y'amezi 5 canke y'umwaka uzosanga ari 102 103 105 amajana 2 ugasanga yaciye amenya kuyaduza yego umva ibintu byama bigoye ku bintu by'amafaranga kuyatunga no kuyaronka wowe yurosa amafaranga atarayo wabiriye icuya yaragoye kugumana
yego kuko uhereye nko ku miliyoni 100 utari watunge n'ibihumbi 100 mba nawe ko biragoye kweri byo kugora cane kuko ubu ufise ingorane ibintu wibaza ngo byoca bigenda uku ugaca ugomba kubaho muri bwa buzima so yarabayemwo nimba yarapfuye canke ahari yaratunze ufata umuntu atunze umuriyaridi ugaragara abafise ibindi bintu byinshi biri inyuma bitari mu mafaranga rero muri ico gihe uciye ugomba kwitwara nko kwa kundi Mutama ahora yitwara birangira ugize ico bita esheke unaniwe nukuvuga yuko baguha izo miliyoni 100 menya yuko uragace kamwe kubwo so wabo yaramaze kugerako rero bitagomba yuko uca witwara kurya ahora yitwara guca uhagarara neza ngo mu bandi ikawa yego hama akabazo kandi umuntu aca yibaza bishitse abantu bakaronka amafaranga canke umuntu umwe canke reka dufate muri rusange bakaronka amafaranga muga ntibashobore kuyagumana twofata ko ari ibigugu ari ibijuju canke batabona nubwo bayarose batabona ico bari kuyakoza umva bayarose ariko ntibashoboye kuyagumana tubafate ko ari ibijuju canke batashoboye kubona ico boyakoze ni ukuvuga umuntu utunga amafaranga nagomba kubwiza ukuri harya ikijuju kiraronka amafaranga ariko ikijuju ntigitunga amafaranga urya muntu agumana amafaranga uzomenye ko ari umunyabwenge kuko uwofata amafaranga ayabahereye rimwe angana mbere wanashaka abantu bama bavuga yuko bakenya amafaranga harya umuntu ntakena amafaranga aho byohovye ahanini twanka kwemera ukuri abantu harya umuntu twese dukenya ubwenge ntuzogira umuntu ukenera amafaranga gute ufise ubwenge ushobora kugenda ugatangurira hasi ari naco gituma ubona abavuze bati dutangure korora akantu gatoyi urukwavu ruvyara impene ivyara ingurube ingurube ivyara inka nayo ivyare amaparasera ugure nimwe n'imiduga uguremo n'ibindi bintu mu guhereye hasi tukiri aho nyene yego none kuri abo bantu nabo bayaronka ntibashobore kuyatunga bafate gute muri rusange waramaze kuronka amafaranga rimwe kabiri gatatu yego akakuva mu ntoke ari amafaranga abandi nabo bamaze kuronka nkayo bakatungirako nibaza yuko wibuka no muri Bibiliya wa muntu bahereza itarenta hari wagiye kubika hari waciye ayagwiza hari uwo baciye bagira uko urya muntu yari yayabahaye aca bati wakijujuwe zana nayo tuyahereze uriya ati kuko wabuze ubwenge bwo kuyadandarisha ngo yungukishe nta kamaro ko kuyatunga ni ukuvuga bijya vyanditswe by'ukuri utashoboye gutunga ayo mafaranga baba barayaguhaye ngo uyaduze yakakunanira urumva ubu havuca mu bantu bafise ubwenge erega ni hamwe twese kubera dukenye turi benshi duca twanka kuvuga ukuri by'ukuri urashobora kububuza umutahe uwo gupima baza ko ari benshi boyatunga basi dufata akarorero mugwaruka muteramana harya babatoye bakabahereza imiliyoni 100 canke 30 canke 10 ugaca usanga bakababwira ati tuzoza turabaraba ntaho tuzoyishuza muga tugomba ko mutera imbere none uribaza mu bantu 10 bahawe amahera angana ugaza ko inyuma y'umwaka usanga imeze gute hari uwo wosanga babahaye miliyoni 10 inyuma y'amezi 5 yoba yashoboye kurondera ibintu binezereza babandi bahabwa amahera agaca abizana ngaho kuko akarorero babahaye nka 10 miliyo hari uca abona ati kwaba abantu tugendana mwaka karere bafise ikibazo cyo gushaka inzoga reka nje nza kuyaguramo inzoga kugira ngo ntorere inyishu ico kibazo bafise uribuka ko nakivuze yego umva wewe ucugenda wewe araranguje za 10 miliyo azanye za nzoga wewe nawe uciye wumva kubera ufise ikibazo c'inyota ucuzana ya mahera
uciye uyamuhereza eh, atera yungukako atera yungukako wewe uhaye ukora iki uhaye uyarya nawe uhaye ayadandarisha naho yoyarya arya mu nyungu wewe rero inyuma y'amezi 5 urashobora kuba wewe wagumye uja gushorera wa wundi babahana amahera cyo kimwe wewe uzoba ugeze muri 9 miliyo nawe ageze muri 11 miliyo kuri wa wundi nawe uko gazosanga yarafashe ya mahera yanyu yose yarayabakuje ko ubwenge nico rero ubu nagarutse kuvuga yuko umuntu atunze amafaranga aba afise ubwenge kuko agerageza kuraba ibibazo biri mu karere ivyo bibazo biri mu karere agaca bitorera inyishu kugira bakure ko ayo mafaranga namwe mwarose rero abantu bazoca wama wumva avuga ngo urumva ngo jewe ngo amafaranga ngo narinzi ko ndayafise ndahomba yego warahomvye nyene kuko ntiwashoboye kuraba igikenewe gusumba ikindi urya yayagukuyeko yagusumbije ubwenge ego uvuze ko buri kicucu ijana kwijana mugabo twese tugenda dusumbanya ubwenge wana no mwabijya vy'amashuri ko basoma amanota rero we urya muntu yashoboye kukuzanira bijya bintu akaguhahamura ukabiroza kubiguri wiwe kugira umuhereza amafaranga nawe akacajya mu nyungu aba yagusumbije ubwenge byosaba yuko wewe nawe ucumenya gutorera inyishu ibindi bibazo navyo uko isi yubatse isanzwe yubatse yuko tutekereza kunganya ubwo bwenge nyene hategeza yuko hariho abantu uzosanga bahawe amahera baca bayashira abandi babasumbije ubwenge kanatsinda aho uyo bagiriwe niba nkubu hari umuntu ubaha amahera baragaca ariko hajya ndakubwiza ukuri ayo radiyo ko ukenera agakingirizo ubukene n'agakingirizo apana kamwe we tuvuze agakingirizo uca wumva peridasi nibaze ko n'abandi ariko bashobora kuba bakibaza no kuvuga ari ikintu umuntu yikingamwo akiyorosha ugasanga yaritonda kubera akenye mu kuramutsa umuntu n'amaboko abiri niyenda gusumvya amahera ujya ahora kuramutsa n'amaboko abiri aragusumvya amahera uzorana avuye mu kagakingirizo harya abantu benshi uzobona bitonda bagira uku no kubera nyene baba bakenye bitonda ku bantu babatwara babasumbye amafaranga kubera yuko bavuga bati rero uyu muntu reka ko aza yaradusumbije amafaranga twitonde naye ahandi hari umuntu woha ubunyene amahera amafaranga ibihumbi 100 agaca kubwira yuko yovuna umuntu akamuvuza canke akamuriha ibihumbi 100 rwose ibihumbi 100 gusa hajya no kubona ubonye Imana yaremeye igahereza ubwenge umuntu agaca atunga n'amafaranga ujya muntu gazosanga haciye kumva ngo cyangwa ujya muntu afise amamiliyaridi mu karere wawe nta hantu ubona umuntu atunze amamiliyaridi umengo ni kijuju yaranagenda nawuzi ni naco kibazo naje naguma nibaza ariko rero rindira gato niho rero uzoca usanga Imana irashobora kuba wewe ikavuga ati uyu muntu ndavye ukuntu yigenza ndamukeneye ku rubyaro ndamukeneye ko gukorera abandi bantu akomeye rero reka bararonka yo kurya kumbura bazomukomokako bazohabwa iyindi ngabire kugira ngo nabo bazogire ico bashitseko kuko hari umuntu bunyene wohereza umuriyoni ukaza wumva aciye atangura gusafira mu gihugu akamwa inzoga agatukana agacaja mu mpimba akwegewe iki na ya mahera wamafahereza agaca yurira ngaha akagenda mu modoka magisida agaca nyonga ingendeshwa zikaja zimukenyagura kubera iki ya mahera umuhaye mugakare acifitiye bwa buryo busanzwe ntiyari karaduma cane yari atekereje yari mu gakingirizo dufate nko muri ambaraje agenda yitonda cyane haraho yaneko ndiko kumwira rero ari umuntu arose ubwo buryo
uzubona atanguye agasara ukazubona aragwanye baramupfunya ukuboko arabaye n'ababaye ikimuga kubera iki ayawe amafaranga arose rero si twese dufise ingabire zo gutunga amafaranga kuko hari abantu bafise amafaranga amamiliyaridi uzobona agenda hoze abantu bagize bakabaramutsa amaboko abiri ukuboko kumwe agahora cyane ariko hari uwundi atwarira hejuru nico gituma rero ubona hariho abantu usanga baronka amafaranga abantu rero uzosanga bararonse amafaranga bakamenya kuyigenzamo neza n'Imana ikabona ko yayahaye umuntu abikwiriye kuko Imana harya kuba ibona wewe itaguhaye amafaranga ibibona imvo aha twese hari ikintu kiturindirije hari kenshi ushobora gusanga ikaraba ati uyu muntu yoronka amafaranga akwiye imyaka aracashushe akeneye inkumi nanje baneka kivuga ati ndamukeneye ku ruvyaro ugasanga ubu upfiriye mu myaka ukiri muto n'uruvyaro rwawe ab'Imana kuko Imana ivuga yuko uruvyaro rwawe ruzogukomokako ibiruzi rero ntizonaguhera ubwo buryo wamaze kuronka ubwenge bwo gutwara ayo mafaranga ntiyakugirire nabi kuko ni kenshi uzoraba abantu baronse amafaranga y'ibisigi akenshi arabahitana cane mbere benshi baranateba bakiyumvira yuko amafaranga y'ibisigi ngo aravumye kunakuriye ka nuko ubu yarose hata utari warogere ubwenge bwawo bwo novuga gute utarabamira naco gituma kenshi ico nohanura nk'umuntu atunze amafaranga yotangura kugenda kudapanga guhereza kuzosigira amafaranga abana wobasigira umwuga ukabereka ukuntu wayarose ukuntu wagiye uritonda ivyo bakora nimba wewe warangura imizigo ukayishora nimba uyivana mu Rwanda nimba uyivana muri Kenya nimba uyivana muri Tanzania ukamwereka uti rero mwana jewe tujane harangura ukamwereka ugashora mukajana hama ukazoteba ukamwereka uko akazi gakorwa hakumusigira amafaranga ya mamiliyoni twame tuvuga vyoba vyiza wamwigishije ukuntu bayarondera ku buryo bwahuwe naho utoba ukihari uwo mwana azomenya ati mutama yari yanyigishije uku uribuka ko nakubwiye kubanza kwiga ico ukuramwo amafaranga kuko uwo muntu niyo bamara kubaka kimwe nakubwira kumenya icyo yakuramo amafaranga akongera kubaka ubwizigirwa n'ico gihe naho se atazoba kihari se yarashaje yaritavye uhoraho bazokwama bamenya bati ari umwana wiwe twakorana nawe nyene akora neza umva ukaba busamuragwa wiwe ukavuga uti kano kazi ndakazi akanakwigisha n'ubundi buzi akakwereka n'ubundi yego kuko ivyo biragufasha muri kazoza kwidepana kwibanaho apana ko yogwe dufata ry'umuntu basigiye amamiliyoni menshi nk'amamiliyoni 100 atacazi gukora asumbwa n'umuntu asigiwe imiliyoni 10 azakazi kuko wijana agenda kuzirya mu kurya wa wundi nawe azozongereza aziduze zingana ahubwo uzosange yahonyoye mu makanda y'umuvyeyi wiwe hama tukiri aho nyene mu kibano turakunze kumva nk'abantu baba bateramiye ahantu bakabona nk'umuntu runaka atunze amafaranga ati ujya muntu naho afise amafaranga ikijuju nkaca ngaruka nkabaza nka mwebwe muriko muragerageza kudusigurira amafaranga ico arico mwoba mwemeranya nabo ko umuntu ashobora gutunga amafaranga ari ikijuju ni ukuvuga ikijuju kiraronka amafaranga ariko ntigishobora kuyatunga ico uzokwamukeneye twese turaronka amafaranga ariko ntitushobora kuyagumana
gute yaronse amafaranga gute yayagumanye imyaka nk'iyi yose mbe uwo caguhereza nkarya urya muntu afise wowe ushobora kuyazigama imyaka yazigama ubona n'ibintu bibereye amaso biri ngaha woshobora yoshoboka harya rero ikijuju kiraronka amafaranga mugabo nticotunga amafaranga incabwenge nayo ndavuga incabwenge apana zimwe zoratora bijya vyo mw'ishuri uryo mw'ishuri uzorubona ngo nakaba wa mbere mw'ishuri umuntu wari ari incabwenge urya n'umuntu ashobora gusubiramwo ivyo mwarimu yavuze kuko ari abantu muba mwariganye avuye kw'ishuri ananiwe n'ivyigwa mugabo akabazi akutorera inyishu ibibazo abantu bamefise yananiwe n'ivya mwarimu ivya mwarimu bikwari bijya n'ivy'abazungu kanatsinda n'ivy'ubukoroni uranabibona yuko akenshi umuntu yizingiye kwa bijya atahande hantu aca biragoye mugabo kutunga wa wundi nawe ati ndakubwije ukuri ati ukorera leta utivye ntuzotunga reka kweri none ko amahera barapanze amahera ajya baguhemba baba barayapangiye ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma bongera kuzoguhemba yayandi baramaze gusubira kuyinjiza ni ukuvuga rero urya muntu Imana ihereje ayo mafaranga iba yaramutoranije wavyanka wavyemera urya muntu abatoranijwe ni nka kurya k'umuyobozi niwabona umuntu akuyobora ibaze nko mu miliyoni nka 10 n'izindi Imana igatoranya umuntu abantu bakamwumvira uzi yuko bakanamuyoboka uzi ko no mu muryango bigorana ko n'itongo rigabuka urya muntu rero uzokumva no mu karere ke aho uri yarashoboye kuba atunze amafaranga bamuvugavuga wahama ukagenda ukamubaza ati soma harya asanga mbere wanashaka n'izina ryiwe araryandikirwa n'uwundi muntu Imana yamuhaye bwa bwenge abantu bitugora gutahura apana bwa bwenge bwa matematike bw'igifaransa cyangwa bw'icongereza bijya n'ibindi aho ubwenge ndemanwa Imana iba yaramwihereye kuko wewe kugira umuntu kubona gake umuntu atangura kuronka amamiliyoni kugira umuntu atangura dandaza ibiyoba yongera aze gusomba ibintu agura agakinga aguma azigama yamahera kugera yaho azogura amakamyo akagura amaparasera akadandaza ibintu abiri ukumva niwe bavugavuga bisa nk'urya muntu aba yaravutse ku mukene akaduga buhoro buhoro yitonda kugeza yaho wumva atwara ibihugu amakungu akumva ariyo yavuga mu mamiliyaridi yose ari kw'ishuri ari kw'isi ukumva rikavuga uwo muntu n'uruca wibaza uyu muntu kugira niwe yabigize ni kakandi uzokwama wumva mu masengero bakubwiye bati nakwitoreye utaranasamwa uzombere iki n'iki rero bigaragara yuko n'urya muntu ubona afise ubwo buryo mu karere kiwawe sibone yavyigize yaratoranijwe muri benshi kuko dufate nk'ubu umuntu azotunga muri 2005 azoba ahajya avugwa inkana iramuzi wanashaka yaramutoranije wanashaka ahangaha n'umuperezida wo muri 2000 azoba atwara buno butaka twicayeko Imana iramuzi yaratoranije n'abasoda biwe irabazi banini batoyi irabazi rero wewe reka uko tuza ico novuga deste uko twatoranijwe uko usanga umuntu atukura canke yirabura uko nyene nuko Imana iba yaratoranije reka twinengesere nkumbure ari gihe n'Imana yobona ati uyu muntu uko namuziga yarashoboye guhinduka kuko ikitumva nico kidahinduka n'ahandi Imana yashaka kukubikira umugisha ikawukubikira ikaraba ukuntu witwara ukazoruhuka urose ushikiye kuca yategekanije mugabo ubandanije wigenza nabi je ndabona yuko ushobora kubura ico kintu kubera uko witwaye n'abantu bakakuvuma kuko abantu ko bakuvuma ari benshi uratota yego urumva utewe amashugwe na benshi n'Imana nayo nyene irateba ikabona iti uyu muntu by'ukuri umunyamahoro kuko bavuga yuko ngo ico muzo kwemeza ha kwisi no mw'ijuru kizoba kigize nte cemejwe
urumva muratwaye gato kuvuga yuko ibintu umuntu yogenda arahonyora mu makanda y'abantu beza tukareka kugenda turaduma tuvuga ibi dusakuza kuko na cane cane abantu harya benshi baraba babonye umuntu atunze wowe umaze kugira inzigo y'umuntu atunze menya yuko hamwe nawe woronka bwa buryo woca ugirira nabi abandi bantu nico gituma Imana itaguhaye ubwo buryo uzokwama rero ubona umuntu atunze rero ako kantu wabajije uti mbe ko bamwe bavuga ati naka ni kijuju reka bavuge ko ari kijuju nyene kuko hamwe bubona yuko ari incabwenge buhava ngo baranarimuhora reka yigire buke buke kuko kwintonda k'umuntu kumugeza kure nyine iyo yitonda ivyo wewe ugomba kuvuga ngo ni kijuju kubera ubona mu ishuri yananirwa n'ibiharuro wewe wari ubizi bikushikanye kuki bigushikanye ubona yuko uno munsi umuntu yiganye arashobora kuba yarahevye ishuri hama akaca abandanya ibindi bikorwa vyiwe hakagera yaho aronka amafaranga yavuye kw'ishuri bamutuka bamukritika umwarimu amubwira ko ataco azovamwo mugabo umva ntawuharira n'umuhamba ukazosanga fendofe yarayubatse isosiyete wa muntu arubatse n'amashuri uzonaga wa umwarimu hayavuga urumva ngo jewe ngo ni mu mpakazi uramuhaye akazi kuri rya shure wewe wubaka kandi azi yuko yakubwiye yuko ataco uzovamwo hari akabazo mperutse guhura n'umuntu ariko araharira babiri bavuga bati mbe guhereza rifuti umwarimu yakubwiye yuko ataco uzovamwo ngo coba ari icaha canke coba ari icaha bamwe bati ni rifuti bwoko umwe ati naho kuba kumujabura mu mazi jewe nzi kuyoga nawe atazi koga mba nabimenya ari ubundi nawe ati naho woba kwikinga ati je iryo kinga akarinda uwo munsi ansaba rifuti naho yoba rifise igikuru nuko nanje mba ndarifise atari mu ngendeshwa uko nyene bamwe barahayira baravuga ngo je ntayo nomuha abandi ngo noyimuha mugana ngoma ndakubwire ukuri umuntu mwiza yo rifuti woyimuha uri umufarizayo ugomba ukazona muyagira uwundi munsi yaragiye ati tujega ndi wa wundi wigisha mwiki ati mbe uracanyibuka tika jewe ati na wa munsi twarazananye hanana mwaganiriye neza ugatebuka muhanura ati bibaye ngombwa ati waranteye intege kumbarira yuko ataco nzovamwo ncangerageza kugira n'akantu aho nishikanye kuko uwo hano yavuze yuko ati ijambo ntacazovamwo mureke ntacazovamwo bikomeje kudutera intege ku buryo bwaho turara turakora kugira twereke ba bandi bavuga yuko ataco tuzovamwo kuko urya muntu akubwiye ko ataco uzovamwo asa n'umuntu aba ari muri opposition kuri wewe kuko umuntu akubwiye yuko birya bintu bitagenda neza naho wowe mutavuga rumwe uragaruka ukabona uti reka nanye nzoce ndabikora neza gusumba ndamwereke yuko nari nabigize uku kugira mpimuka harya hari umuntu rero barya abantu bagukritika baratuma wewe witeza imbere kiretse yuko urashobora kuva ngaho utabumviye muko ukagenda ugakubita agatima mpembe birya bintu naho babivuze nibyo kuko nimbuze ikintu ca mbere kibabaza impanuro irababaza nk'ubu umuntu arashobora kuguhanura nturabona yuko nk'umuntu anywa urumogi anywa kenshi yinyegeje harya arazi yuko ari bibi umuntu k'abantu bakagenda bakamwegera bakamubwira ruhebe n'ukuri ati nibi niwishinga urumogi bizokigura ukuntu harya avaho akwanse mukakiye ahantu arapikubita ibiharuro uragoye guheba ku barunyoye mugabo arakubita ibiharuro akavuga ati bagabo birya bintu bavuze nk'ibyo ni byiza rero kubwiza ukuri ukubabaza umuntu umubwiza ukuri kumuhenda umuryohereza nk'umuntu akaguhenda ikintu ngo urumva ngo urindira ana nk'abantu bize shaka kukubwira ngo urumva urazana dosiye yiwawe ngo tuzovyige ngo turare arazi neza yuko
bitagikunda yuko uronka ako kazi yego ariko yari kukubwira ati mwana wa mama aho mbona ibintu bitereye yego fata isuka canke ugenda urindire urabe ikindi kintu urindirirako ntiwirirwe uratakaza umwanya nta kibanza kihari ego urababara ariko gusumba wa wundi yaguhenda ngo nuzane dosiye ngo tuzovyiga kandi bidashoboka wewe ni vyiza ko umuntu akubabaza akubwiza ukuri akubwiza ukuri hakukuryohereza aguhenda gusa benshi barakunda yuko umuntu abaryohereza abahenda muga ni vyiza ko umuntu yokubwiza ukuri yego uzokwamuza urabibona yego mu kibano umuntu umubwije ukuri arababara muga fendofe azogaruka kuvuga ati nakambwije ukuri kuko na wa muntu w'itabi azogaruka kugushingira intahe yuko wewe yataba naka yamuhanuye ibi n'ibi n'ibi ataco yari kuvamwo muga wa muntu wewe yabimuhanura ntari vy'abaciro ntabi n'ivyo abaciwe ni tukiri aho nyene we mu majambo make ushatse kuvuga yuko burya iyo uriko uhanura umuntu biba bisa nkaho uriko urondera urwanko kuri we ariko muga urwanko rwari rushingiye ku kuri wariko uramubwira neza cane kuko umuntu umuhanuye yego ukamuhanura ukagirirwa ibakwe ukaboha uhanura umuntu afise esprit yo kuzotahura agenda kubonye nabi yego mbere wanashaka n'igihe akubonye akazara kunga numva arigihe muba babiri canke batatu umuhanura n'ico gihe azoca agerageza kwiforosa abigenderemwo habaye ico bita reisite akagenda vyabi yamhanura akayicamwo igakunda azovuga wewe nk'umuntu ahanura uri intwari mugabo wa muntu nivyamunanira kugendera kuri bimwe we wamuhanura azoca agushira muri babandi bishima niho uzokuma wumva umuntu bavuga yuko naka yishima kuko nagomba ndakubwire dufate abagwizatunga nabo nyene hajya abagwizatungaga ntuzohave wumva nakubwiye ngo twavuze kurya nabo nyene barafise akantu dufate k'agafarizayo kuko hajya hariho igihe umuntu ashobora kurondera umuntu aruhukirako kuruhukira ku muntu sinzi kuvyumva je najaho numva umenga se wosobanurira neza ico bita kuruhukira ku muntu ukuvuga kuruhukira ku muntu ni hakurya umugwizatunga amaze kugera ku mamiliyaridi yego gute wewe ushobora kumenya ko yaguze iparaseri Bujumbura gute umenya ko azafise ihinguriro muri Kenya canke azafise inzu muri Amerika kandi mutanasangiye wewe uri mutoyi wabimenye gute none wibaza yuko agenda akabiyagira uryabanganya amahera ivyo ntavyo umuyagira kuko hari igihe umubwira ati je naguze mu bwiza undi ageze isororezo harako yiweza abati wapi nukuvuga yuko urya muntu hari abantu bagwizatunga ashobora gutora umuntu uwo muntu bakama batemberana akaza aramuyagira mbasha ngo ntibimpanze ngo akantu kari hano nzokamara bingoye uwo muntu muto aba yarabonye ko unavuga wewe ngo mbe ngo ufise umwanya ajya kwa kanga agaca gusha nko ahantu mugaca mujana aho hantu ukabona ishanti ukuntu iragenda aho n'abakozi bikoboye abantu ukabona uti kwere uyu muntu kwera afise ibintu wibaza yuko hajya abakozi iki abagutumye ugenda kubwira abandi bantu ati naka ibyiwe bigeza nk'uko nyene yoza kubibabwira muco mubona ko ari ukwishima wa muntu abibwira aramuha nuvuga fredomisio aramuha amahera yo gusumisha muhira akamuhereza dufate akaza aramwarurira n'impuzu akamuhereza agacupa abameze kujya kumwate yego kuko abate yego wowe byose urabibona muga akaba ari wewe uza gutwiragiza inkuru mu bantu bato si bibi bituma na babandi bariko bararondera amafaranga bavuga bati nakageze hariya kuko iyo umaze kumva uwundi muntu yageze urumva inzigo
nawe worondera amahera kuko sinzi inzigo yo kwica umuntu iyo kugira umushikiri yo kugira umushikiri nico gituma ngira nivoka ritera ryama riduga hejuru nka nawe wame wisunura uja kurirondera no kuvuga rero keshi umuntu yagutanze uburyo nawe uri kurarondera inyuma yiwe ateza kugira abantu aruhukirako nabo bazotanga amakuru aho ivyiwe bigeze nuko kimeze muri sosiyete twayisanze uko abantu baruhukira ku bantu kandi abo bantu basanga ari abagenzi kandi aco bitwaye urumva nawe baruhukirako nagoma ndagusabe yuko vyoba vyiza nawe uhakuye icigwa ukamubwira ati mutama nanje nyigisha mugani bake iyo bumvise ubabwiye ati ngurana umutahe bajya baruhukira ku muntu acatangura kukwirukana aho ni wewe ho kumenya uti ko jewe yama ntwara hariya ariko aranduhukirako ko ari ico nca nza kuvuga ariya makuru ukumva abantu bose mu muji baraza amakuru ya naka hamwe borondera surusa n'umuntu umwe canke n'abantu babiri yego bayatanze rero ca kintu co kurondera amafaranga kenshi urabankuraje ugateka intege n'undi muntu yarakora ari naco gituma navuze nti wewe iyo ubonye akazi ukora ariko karazamwo abandi bantu gerageza ugakore gusumbaho uko wagakora canke uhindura akazi ukora kandi muri bwa burundi burenga butanu uba warize kuko uronka uburyo niko utera wiga murundi buzi ukaguma uhindagura akanya ku kanya naye handi uciye uguma ukora ka kandi nimbeje wari wubatse inzu y'ivyumba bitatu baca baza bakaraba bati nakarya habeje kumbe yarose amafaranga atanu uburyo adusumvye ati yubatse kino afise ati hajya nakakwera afise amamiliyoni n'amajana 5 wewe wacubatse ufise atuwa samiri muganye ne yari afise 700 miliyoni canke miliyari yari yararose ide canke ubwenge bwo kubaka ico kintu aca wewe waza akakagusumvyaho nawe menye uti mu gukora ikintu nzoguma nzana ndagura imihora aha kwisi umuntu wese arinda ahwera arondera ndagukuremwo n'akandi kantu kavuga gati ngo aha kwisi ngo umukene n'umutunzi dufise ibibazo twese kirya sico gute nukuri hari umuntu niyagwaye apfana umubabaro n'imvugo unyaba mfise amafaranga ngo nari kwivuza nabiriya nkaba ngo baciye bana nabiriya umuntu nawe afise uburyo arabona bati ciwe nawe nyene urwaye ufise ibibazo aravuga ati twese tuzopfa nawe uzosimba akavuga ati hamwe atawugura urupfu nako ntari nagize hajya gusa apfa kwihorera twese turabizi uwavuga uti jiye kwiri ariremesha hajya kaya kantu umva n'abatunzi bariza bakene bamwe twese nidufise ingorane twese ni kugira babone ko muri kumwe nanyi muba muri kumwe we rondera amafaranga urumva ufise ingorane zo guhaga sico kimwe n'ubushonje ufise ingorane uwahaze yopfuma yisonzesha kabiri canke akarondera akatsingira agapiga indani akabigarukana mugabo w'ubushonje vyagenda gute reka tuzohore tureka kuriza abantu umuntu ndakikubwije ukuri umuntu atunze n'umuntu akenye nibisa kuko n'urya muntu we nimba we ukenye wemera yuko umutunzi afise ingorane nka wewe uribaza yuko urya mutunzi hamwe wo wabwira baba kabiri ibibanza yokwemera canke wewe utunze uri kurariza umukene wokwemera gusubira hariya bana ku muhinga kubwira yuko umutunzi ubwiwe ntababona inzira yaciyemwo nico gituma ntababona inzira yaciyemwo kugira atunge nico gituma binagoye ko yokwemera kuja mu bukene isegonda rimwe yokwemerera kuja mu isegonda rimwe ati umviriza ubuzima bw'umukene ukuntu bumeze ntiyokwemera ntageza kwera Mutama Focus turaryohewe cyane n'umwanya tumaranye yego twayaze byinshi byiza kandi byujuje abantu benshi cyane
reka tubashimire ku kanya mwafashe muriko muragerageza kudusubiza ku tubazo twacu no hanyuma nibaze nitwabatumako muzoza mudusigurire utu na turiya ibibazo ntibiheze ibibazo biracabandanya ndamafokasi nibaza twasezera yego murakoze ibibazo bizoza tuzogerageza gusigura uko tubibona mu kibano twarababwiye yuko twebwe tuzokubwira ukuri nk'ikinyoma gihendwa abantu nk'ubu ndakubwiye yuko ikinyoma gihendwa abantu nuko mutunzi n'umukene ngo twese dufise ingorane twese ariko ntisi zimwe wowe ubuze paracetamol uwundi nawe abura ibindi bintu vyo ku rwego abuze B8 ubuze paracetamol urumva nyene hageze kuja kwivuza mu bitaro bikomakomeye aratsa imodoka we nawe utoza umusada bariko baragutwenga none wumva gute rero twebwe ikibazo tuzogusigura uko tutumva mu kibano muri societe mugasi kuvuga yuko kuzoba rukora ijana kwijana mugabo ibi twe twatanguje bino biganiro mu ntumbero yuko abandi bantu bazoba baciye ubwenge kuturuta nabo bagiye gutangura kubwira ibintu abumva ikirundi uruno rurimi ngira abarundi n'abanyarwanda n'abatanzaniya bamwe bamwe baravyumva ikirundi benshi bazoteba bavyumve ko kujya kuri batubwira siko kuri ijana kwijana kuko abantu benshi bakubwira ikintu n'ikibushane cacu hama rero tukaba tubashimiye kuba mwafasha akanya mukumviriza naho byafashe umwanya munini kugira dusigure turabashimiye muragize neza